Ariko umuntu ageramwe akumva umenga nta mpamvu yo kubaho agifise, kubera ababona imbere n'inyuma adafise yaja niyava. Ariko Imana yamifise inzira ya kabiri n'uburyo bwa kabiri bwo kugucira inzira no kukuremera amashimwe n'amahirwe mashasha. Ndinginga Imana ngo muri iyi minsi kuremere inzira nshasha n'uburyo bushasha ku buzima bwawe. Hari igihe umuntu azahura n'abantu, abo bantu bakamurutira umuryango, bakabaho umuryango utigeze uba, bakokipa ikibanza umuryango utigeze wokipa, bakokipa ikibanza cyo kubura urukundo atigeze aronka mu muryango, ariko abo bantu bakacokipa. Hari abantu bashobora kukokipira ikibanza abandi bantu bose bagaragara nk'abashitegerezwa kokipa kiriya kibanza, ariko Imana ikakurungikira umuntu yokipa kiriya kibanza, iriya manke wabuze. Imana ikuremere kandi gushirireho impamvu zo kokipa n'abantu bokipa ivyo watakaje n'ivyo wabuze kandi wategerezwa kuronka kandi warusi uburenganzira. Sizko ari abantu bizeye batere haleluya. Hari abatarira amarira aboneka agaragara hano ku mubiri, ariko baririra amarira yo mu mitima. Imitima yabo igatabagurika, imitima yabo igakomereka, imitima yabo ikuzura ibikomere byinshi, ku buryo baronse ahantu boririra abantu batababona bokoma induru bakabuza akaruru kenshi cyane. Imana yo mu ijuru yaduhamagaye, Imana ya kino gicaniro ca repentance, imbabarire ikuremere ibihe bikwibagiza ibindi bihe mu izina rya Yesu. There is a time uri kuracamwo, ntago bisiguye ko Imana itari kumwe nawe. Ntago kandi umva imifunda myinshi ntagisobanuye ko Imana yagutaye. Imana ntiyaguhevye kandi ntiyakwibagiye, iri cagufise mu biganza vyayo. Ngomba kuvuga agenda y'urutonde ya list umuntu ategura kuzokora kigikorwa runaka, akavuga ngo itariki runaka nzokora iki niki. Temi iravuga ngo iki, gutahura no gusambura agenda yandi ya Satani. Ugiye kuraba uko isi yabayeho, hariho imyaka myinshi. Burya isi ntago imaze imyaka 2024 nk'uko abantu bibaza, cyangwa se iyo ni imyaka yabayeho imaze guhera Yesu amaze kuva hano mu isi. Hariyo n'indi yabayeho, hariyo n'indi yabayeho nta kiremwa muntu kiraba hano ku isi, hari n'indi yabayeho nta n'ibindi biremwa biraba hano ku isi. Iyi si yacu ubushakashatsi buvuga yuko ishobora kuba imaze imyaka irenga imiliyari hafi hagati ya 4 na 6. Nta muntu n'umwe atagwara, ariko umenye yuko ingwara irinze iza kuri agenda yo mu isi y'imihemu iba yategekanyijwe ko itegerezwa kuza. Imana nidufashe cyane gose. Haleluya. Ikuzimu rero bafise urutonde na liste y'ibyo bakora ku rugero ruteye ubwoba. Iyo uri kurategura kunezerwa uvuga ngo mu mwaka runaka 2023 2024 nzoba nicaye nezerewe n'umuryango, nezerewe na madamu, kuri agenda ya Satani aba yashizeho ko uyo mwaka azoba yabatatanyije mwese, atamuntu n'umwe azobahuza n'umuryango. Iyo ni agenda ya Satani. Hari abantu bateguye agenda yabo, bategura n'amadate yo gukora amamariage, barumvikana n'abafiyanse babo, bategura agenda yabo. Ariko abadayimoni nabo bategura agenda yabo yuko iyo tariki ya mariage atanu azoba ariko aravugana n'uwundi. That's demonic agenda. Hari abantu benshi amamariage yabo yapfuye baratanze n'ama invitation kera. Hari n'abandi yapfuye barapanze barateguye ibintu bitandukanye. Hari abandi bategura ngo umwana wanje ku myaka iyi n'iyi azoba amaze kugera kuri urugezo. Mugabo wowe ugategurira umwana agenda yawe kazoba ari ku rwego rwiza, ariko agenda y'abadayimoni bategura kumushira mu bimogi, bategura kumushira mu busuma, bategura kumushira mu busambanyi, bategura kumushira mu vyaha, bategura kumushira mu bitabi, bategura kumushira mu kaboregwe. Nico gituma abavyeyi y'uvyaye umwana it's not enough kumuvyara, naho mutegurira imigambi myiza, tahura umenye ko agenda ya Satani ihari. Hari
hariho abandi bantu uzokubavuga ngo je ngo sinkunda kuvuga ibintu byanje ngo kubera iyo ndabivuze ngo ntibiba. Urazi gituma hari agenda y'abadayimoni ukivuga ijambo ku kanya baca bandika, baca bamenya plan. Satani arabona inyenyeri, mugabo ikitavuzwe cyane ntago aza gikorerako. Iyo umuntu rero abwiye imigambi yiwe abantu batari beza akayibabwira abantu, ntugaze upfa kubwira abantu ibintu byawe abantu bose wicara ngo umuntu ngo nuko ari umugenzi wawe katutangura kumubwira ubuzima bwawe bwose. Hariyo umuntu mushobora kuba mutaramarana iminota 30 mugabo ukaba wamaze kumenya base y'ubuzima bwiwe bwose. Vya bindi by'abagenzi abakobwa muza mukorana mu mishatsi ngo yo ngo ufise igisheve cyiza ngo ufise imishatsi myiza, kumbe ishari ryabisha. Baravuga ngo uyu muntu turavye yari karaja ategezwa kugera ahantu hakomeye cyane. Yari umunyabwenge mu buryo bw'ubumenyi, afise n'ubwenge bw'Imana, wisdom, afise ubwenge buteye ubwoba. Akimara gutwara ko gashatsi kiwe, umuntu yarafashwe n'umuriro. Umva yiyumvire yaca yakumuriro mu mutwe. Ni kuvuga kwiga urumva byari biheze bihagararikiye aho nyene, kubera asomye hoho yaca yumva yo kuri impuzu zose agasara akiruka mwibarabara. Phrase imwe gusa, gusoma phrase imwe yaca yakumuriro mu mutwe akaca koma induru. Yiyumviriye ngo ndaza kugiki ngo ndaza kugira gute ngo runaka ari he, nk'ubu kwiyumvira ngo mbega runaka ari he mwari muri kumwe akaca. Donc byamubuza kwiyumvira, byasaba ko aguma araho ari ikintu kimeze nk'igipupe kiraho. Agenda abarozi bagushiriyeho kurara baragusambanya. Ono dosezi amajoro yawe araba amajoro yo kugendererwa n'Imana. Imana ishiriyeho agenda visitation mpemu yera. Urashobora guteleportinga ukaja mu myaka yaheze no mu myaka izoza, just because of teleportation. Ukaraba ivyabaye ukagaruka hano. Buriya bijya bintu mubona mu mafilme, bari abantu bagira revelation ikomeye cyane. Biriya bintu biri real, bibaho cyane gose. Imana fashe cyane. Abarozi biwanyu barakuroze, barakuoha, uri mu rutonde minsi yose urose, urota bakwirukako, urota bakwica, urota ibiroto by'abantu bakuboshe kubera uri muri agenda yabo. Urose urota uriko urafata byanga kubera uracyari muri agenda yabo. Whatever you can do, icyo wokora cyose utararonka ubushobozi bwo guhindura agenda y'abadayimoni, uzobaho unezerewe umare nk'iminsi 2 unezerewe. Agenda y'abadayimoni ku munsi wa 3 nayicisha ikigo ucuja mu marira. Hariho abantu banezererwa iminsi 2-3, iyindi ndwi yose n'ayandi mezi yose asigaye bakaca baba mu marira n'agahinda gusa. That infection is not yours. Iyo infection si gwawe, iyo diabetes si gwawe, iyo sida si gwawe. Yagiye ku bw'agenda abadayimoni bategekanyije. Iyo ngwara si gwawe, kubura itiro ntago ari iby'iwawe. Uragenda kuryama ijoro ryose ukabura itiro, no, ntago bipfa kubaho. Ni agenda ya Satani, ibiri well planned mu kibanza runaka. Nimba ari sida yarateguye kwizogufata, irarondera uburyo bwose iza kuguta mu ngwara cyangwa se muri erere cyangwa se muri esheke, iza gutuma wisanga muri ya ngwara ya sida. Uyu munsi hari abantu bafite amadeni ateye ubwoba ku buzima bwabo, kandi bari abantu birinda bavuga ngo sinkunda ideni, ndanga ideni, ndagerageza kwirinda ideni. Ariko bafite amadeni y'amamiliyoni, abandi y'ibihumbi amajana badashoboye kuriha. Satani yarateguye agenda yiwe. Urateguye icyambere kirahomba, utegura icya kabiri kirahomba, icya gatatu kirahomba, icya kane kirahomba, kugira ngo bikunde agenda y'amadeni ku buzima bwawe Satani ashire mu ngiro. Imana ikure agenda y'amadeni Satani yashize ku buzima bwawe, umaze igihe uyigenderamo, ariko Imana yo mu ijuru ihindure nimuvyizera. Haleluya. Ujya mwana kujya kuntameze, niko se w'iwabo yarameze, niko nyokuru wabo yarameze, niko runaka muri famiye wabo yarameze. Iyi ngwara gwaye ikomoka hana, ingeso ikomoka hana, ibi bintu biva hana.
ndakubwira ko ariyo principality iri kirategeka kandi iri kiraganza. Principality y'umuryango iragira agenda, ikavuga ngo uyu muryango ntago bazokwiza imyaka 40. Bageze ku myaka 35 bazoca bapfa, bageze 39 bazoca bapfa, bageze 38 bazoca bapfa, bageze 39 n'amezi bazoca bapfa. Ni kuvuga ni agenda iyi principality iba yateguye mu isi y'umwijima. Jewe ndazi umuryango ata muntu n'umwe yigeze agira mariage n'umwe, kandi bose barabimenye, bose barabizi, bavuga ngo iwacu nta n'umwe agira mariage. No one. N'umwana w'imyaka 16 aratwara inda, ne 15 bose baratwara inda. Abadatwaye inda batera inda. Umva, n'umukozi w'Imana wo muri uwo muryango nawe yarateye inda. Agenda y'abadayimoni wowe uyitiki itabayeho ngo isambuke, yabeho gusambuka. Haba hari urutonde rukomeye rwo mu isi y'umwijima. Ndiko ndabigisha amajambo akomeye y'Imana, imbabarira mugashobora kuyatahura. Mwari kumenya ko hari urutonde rw'abadayimoni, mukagira ishavu n'ipfuhe ryinshi kugira ngo musambure imigambi y'abadayimoni mu buzima bw'abantu bari ngaha. Birashoboka yuko ushobora kuba wari umuntu wari wizigiwe cyane. Mama avuga ngo ndafise umuhungu, mama avuga ngo ndafise umukobwa, papa avuga ngo naravyaye, mama avuga ngo naravyaye. Mugabo wa agenda y'abadayimoni kaba yarononye ubuzima bwawe uyu munsi ukabura ifuti. Ukiraba ukavuga ngo nawe ukumva ufise agahinda kubona ataco umariye umuryango wawe, kubona nawe ataco wimariye, kandi wakuze ufise amaproje n'imigambi myinshi nawe wifuza kugera. Ariko agenda y'abadayimoni n'abarozi ikaba yaragushize ahantu habi cyane gose. Hari abakobwa bakuze bavuga ngo uyu muntu kuntasa nta kintu yobura, mugabo nta kintu na kimwe wimariye. You are losing. Hari abize bavuga ngo mpejeje kwiga nzoca ngenza ibi n'ibi. You have finished your school. Ugeze ku rugero rwo kwicuza gituma wemvestinza amafaranga yawe ku mashuri. Kandi kwiga ari byiza wakuye n'ubumenyi, ariko agenda ya Satani yarahinduye tinirere y'ubuzima bwawe. Birashoka ko winjiye muri mariage uvuga ngo yo ndaronse umugabo, birakemutse, birasobanutse, byari byaranse, nari narabaye mu marira igihe kirekire, ariko ngiye kunezerwa. Ariko agenda y'abadayimoni kwima umunezero mu rugo. Utegura umunezero, ariko abarozi nabo n'abadayimoni bategura ibihe byo kukuriza mu rugo, kugeza igihe wiyumvira ngo Mana kubera iki wampuje n'uyu mugabo, kubera iki wampuje n'uyu mugore, kubera iki wampuje n'uyu muntu. Imana ihagarike agenda ya Satani kuzaga mu izina rya Yesu. Biravuga ngo ivyiyumviro ndabiyumvira ko ntago ari ivyiki, saga ari ivy'ibyago. Agenda y'Imana ni y'amahoro n'umugisha ku buzima bw'umuntu. Igikorwa cyawe bagomba bakiraporta, bacegeza imbere, bacegeza imbere, bacegeza imbere, bacegeza imbere, bacegeza imbere. Kubera iki? Ukibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Mu muryango haraba akajagari, ukibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Ubuzima bwawe burabafuta, ukibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Hari agenda ya Satani. Uri umugabo uragenda ugapanga imigambi, ugapanga uwa mbere, ugapanga uwa kabiri. Abadayimoni bagapanga agenda yabo. Ugafata ikintu iburyo kigaca ibubamfu, ugicishije ibubamfu kigaca iburyo, giciye iburyo kigaserukira ibubamfu. Urashobora kuganira neza n'umuntu, mukavugana mugatwenga, mukanezererwa, mugatwenga, ko mutazi ko kuri agenda mu isi y'umwijima azopfa hirya ejo canke ejo. Yongoza ngo yongo kandi ngo yari yadusezeye. Nza numva abantu bose bapfuye, abantu bose bavuga ngo yadusezeye, ngo ndavye ngo ukuntu yatuganiriza, ngo ndavye ngo ukuntu yatuvugisha, ngo ndavye ukuntu yari karatwiyereka, ngo vyaboneka ko yari karadusezera. Mwanezerewe, mwaganiriye, kumbe kuri agenda wabana okay sawa bye turasubira turi kumwe. Muvuze ngo musizanye ngo murasubira, kandi kuri agenda Satani saa 8 mu gitondo, ku mugoroba, mu ijoro, ku murango, ari kuri agenda yo kuza kuba yapfuye. Hari umuryango ushobora kuba uguma upfisha abana b'inzoya. Umwana avutse wa mbere pi apfa, uwa kabiri avutse pi apfa, uwa gatatu apfa. Bari kuri agenda yo kwicwa. Ni nkuko ari abantu Satani yashize kuri agenda
yo gusinziriza mu rushengero. Ntago bigera basinzira muhiri wabo. Unamubwiye ngo asinzire itira ararirondera, akarirondera mpaka ndije. Mugabo ageze mu nzu y'Imana, umuntu w'umugabo umuntu w'umugabo ukubita umutwe mu rusengero, agenda abadayimone yo kugusinziriza. Kandi mu kazi nusinzira, mu isoko nusinzira, kandi niho haba hari induru nyinshi. No mu nzu nisinzira, uri kuraraba na seri nturyama. Mugabo ugeze mu nzu y'Imana, abadayimoni baranditse ntuyu muntu ageze mu nzu y'Imana kugira ngo tuze tumusamaze ntihagire ikintu na kimwe yumva, kandi yagiye mu nzu y'Imana azoca asinzira. Uri kuri agenda ya Satani. Imana igukure muri agenda ya Satani mu izina rya Yesu. Hariyo n'abatajana imbere, bajana inyuma. Umunsi umuzoba wicaye ku ntebe hatariho umuntu inyuma, uzogira uko ugenderamo. Amaguru bazoyatorera mu kirere. Ni kuvuga abaririmbyi bahejeje kuririmba baca bagenda kureshaniriza hanze. N'abakristo bose hagiyemo ijambo ry'Imana nk'uko harimo ijambo ry'Imana turiko turavuga. Ubona umwe ari ku ruhome uko, undi nawe ari karamuraba uko. Imana idufashe cyane. Iryo si ibohero. Mwaje gusenga cyangwa mwaje guhika umugumi wanyu mu bikorera iwanyu, mwategereza kubigirirayo. Kuko nimba ushobora kwinjira mu nzu y'Imana ariko ukaguma wumva wosohoka, ntugire ngo ni ikintu gisanzwe, ni mwe mu mbi ziba ziriko ziragusohora.